Inshuti namwe akunzwe bw'intara Gitega reka ndabahe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye nongera ndabaha ikaze mu makuru yo kuri uno munsi. Kuwa 14 Myandagaro umwaka w'2021 Françoise Ntimirangeza umupfasoni w'umurundikazi avuka ku mutumba Nobwe zone Mungwa komine n'intara vya Gitega asanzwe arangurira imirimo yiwe mu Buholande akaba nawe yatanguje ishirahamwe yise Haguruka Mukore Murashoboye yaremesheje iganiro kugaruka rw'abigeme asanzwe afasha batwaye inda z'indaro bakiri ku mashure abavyeyi babo ababanyi ndetse n'ugwaruka rucaruka mu ntumbero yo kubahamagarira kwiri ishose coza kibatwara mu buhumbu aho bahamagarira no gukoresha neza uburyo yagiye arabaha bwo kwiteza imbere. Françoise Ntimirangeza aratubwira icatumye yumva ko yofasha gugaruka rw'abigeme. Kubera ubuzima naciyemwo ubwa mbere nagumye niyumvira abana bavyara bari ku mashure, hanyuma ndashinga ishirahamwe muri Hollande yitwa Star Up, ni kuvuga Haguruka Mukore Murashoboye. Ariko kubera ibi vya Covid sinashoboye kubandanya ndarikoresha. Mu nyuma nyene icubahiro umukuru w'igihugu aradutera kama abantu bo muri diaspora ati nimuze umwe ku gatumba arabe ico yofasha. Jewe naraje ku gatumba ndihweza nsanga abana barataye amashure, abigeme baravyaye bamerewe nabi cane, abana babo ntibagira gifasha. Niho naciye mfata ingingo y'ukubafasha personnellement, turicara turavugana barantura ingorane. Harabansavye agatahe narashoboye kubaha agatahe, harabansavye gusubira mu ishure narabishoboye kubikora mugabo si beshi, harabandi bansavye kuzokwiga imyuga bafise ibibazo ofete bitandukanye. Nubu nico canzanye kugira ngo tubiyage. Nkaba iki kibazo c'abana batwarinda ni kibazo kibabaje isi yose. Urabona umwana bafise vision yo kurondera ubuzima hakacaza umutego ukamwicira ubuzima. Nagomba kubafata mu mugongo nkasaba na leta mvyeyi yuko yonshigikira igashigikira aba bana bakarondera ubuzima, kuko nta wuzi ico bazovamwo nk'abana bavyaye. Nico gituma twagize amanama turanabonana na nyene icubahiro umukuru w'igihugu yubahwe, turamubwira ibibazo vy'aba bana, turabonana n'inzego zitandukanye ndabaturiza ngorane kuko je ntavyo nishoboje jenyene. Akamenyesha ko azokora uko ashoboye kose gushika ubugwaruka rugize ico gwishoboje, akanasaba ko leta mvyeyi leta nkozi yobatera intege muri ico gikorwa. Abakenyezi baba muri Europe ni mu bihugu 28 duherutse kugurira ishirahamwe rikuru rifasha abakenyezi n'abana. Ivyo byose ni migambi turiko turaraba ingene twokura hasi abana abakenyezi n'ababana bava hasi bava mu mashure. Twebwe tuzoguma dukorana ibishoboka. Ninaronka akamashine nzogaha umwe muri aba yugurura ka studio agakoreshe uko bazoza barafashanya bukebuke, nanje ndimo ndiko ndabafasha. Gusa ico nemzi neza yuko hamwe leta mvyeyi yo dushigikira twoshika kure cyane kuko imigambi ni myinshi cyane. Maria Cishahayo umuvyeyi w'umwe muri abo bigeme batwaye izo nda z'indaro bafashwa n'uwo mugambi yatubwiye uko vyagenze kugira umukobwa wiwe atwarire inda zibiri muhira anatako araheba ishure, aho n'uwamuteye izo nda atana kimwe afasha y'abanyina canke uwo mwana. Yarize ishure aragera mu 8 wiga kuri ofisiyeri aca twarira yiyonda. Natwe ntitwamenyana kimwe, imaze gukora rero ishuri acaraheba. Wayimutwaje nawe ni Umunyamuramvya ahantu hitwa mu Carabo. Kugeza n'ubu uyu akwije imyaka 2 turi mu bitaro rwajije se wiwe. Twavuyeyo dusanga yatwaye yindi nda ya kabiri. None afise uwundi mwana wa kabiri w'umukobwa arokwiza umwaka mu kwicuma, kandi uwo mugabo avyaye kabiri yamusanga muhira natwe turi mu bitaro. Ne kuyerera nk'abo bayerera mu mabarabara nta na hamwe yayerere. Natwe nk'ubu bica biduha ikibazo kurera nk'abana babiri. Uwo yavyaye kuri wa kabiri yari yarase kumwandikisha, duca dukura hasi umwana amaze gukwiza amezi 3 atandikishijwe
yamwandikishije ari mu gasho Igitega. Irankunda Cynthia wahabeye amashure yiwe mu mwaka w'icenda kubwo gutwara inda atifuza akaba numwe mu bafashwa n'umupfasoni Françoise Ntimpirangeza arakenguruka ukuntu uwo muvyeyi abitayeho kuko kubwiwe vyari bigoye kuja habona inyuma yo gushikirwa n'ivyo vyago kuko akeshi unasanga n'ababatera izo nda ata vyinshi baheza ngo babafashe agahanura abandi bigeme bitarashikira ngo bavyirinde. Ubundi gwaruka nka twebwe cyane cyane abari muri generation ya twebwe nke n'abandi bari mu nyuma ya twebwe nuko bakitwara neza kuko abahungu bamwe barafise akarimi gasosa ashaka kuguhenda ibintu ukibaza ngo nivyo niwamara kugwa mu ngorane usanga yagutereranye. Dusaba leta ko yogira icyo yokora kuri abo batwabyaranye bakadufata nabi ko nabo nyene hoze ingingo zibafata zikabahana. Nakarutimana Ildefonse icegera c'umukuru w'umutumba wa Ntobwe umutumba wogwaruka gwegeranirijwe hamwe n'umupfasoni Françoise Ntimpirangeza kubwiwe uko gutwara izo nda batifuje ngo bituruka kuri vyinshi. Biraturuka kenshi na kenshi ku bukene bw'abavyeyi mu miryango iwabo, hanyuma ubwo bukene bukabatuma rero baja mu nzira zitarizo bikaca bivyara inda z'indaro kubera n'abana bataronka abavyeyi bategera abana babo ngo babahe ikiganiro cyo haziko. Abana ntibaronka ikiganiro hamwe n'abavyeyi bakagahura bitembereza gutyo umengo nta kimugaba n'amarigara nyene arabituma kuko cuhumengo nabana biyerereza batagira ikibagaba. Ariko rero bikavana n'ingene ahagaze mu miryango n'ingene abayeho ugaca usanga aronse umuhendahenda ukazabona yamaze kugwa mu mutego. Nakarutimana Ildefonse aratubwira kubwiwe icokogwa aho akengurukira umupfasoni Françoise Ntimpirangeza ku nguvu nyinshi akoresha mu guhanura no gufasha abashikiwe n'izo ngorane agasaba ugwaruka kumvira impanuro z'abavyeyi. Icyo twosaba ugwaruka nuko kwegera abavyeyi rukumvira abavyeyi rukumva impanuro z'abavyeyi babo, hanyuma bari kwishure bakumviriza impanuro z'abigisha babo babigisha, hanyuma batashe muhira bagashika babwira abavyeyi babo ivyo bize kw'ishure n'impanuro babahaye kugira abavyeyi nabo buhirire mu gutsimbataza inyigisho n'impanuro kugira abana babo bagendere mu mategeko y'abavyeyi. Iyo tosaba leta nuko yo turushiriraho itegeko mpanavyaha kuko n'icaha gikomeye kubona uri umugabo ufise umugore ukaza gutera imbanyi umwana atayifuza kandi ari umunyeshure, eka naho yoba atari umunyeshure kandi uri umugabo usanzwe wubatse urwawe ukaza gusambanya abana bakiri bato mutananganya n'imyaka. Twosaba rero itegeko leta ko yorishira rwose inguvu kugira umuntu akoze ico caha tumufashe bamupfunge. Hari naho umuntu mumufunga wamufata mu bamushikanye hariya bakamufunga hacindwi ukwezi ukazona yitaye ashika kwigamba. Twagomba rero nk'umushikiranganje w'ubutungane yuko yotsimbataza ingingo yo guhasha ico caha abagikora. Umupfasoni Françoise Ntimpirangeza avuga ko kugira ngo iyo ngendo mbi iranduranwe n'imizi koko hariho bimwe bikenewe gukorwa n'uyu canke uriya. Kera basokuru baricara n'abana babo ku mashiga bagaca imigani bagahanura abana babo. Saba abavyeyi ko bogerageza kuza baricara n'abana babo bakabahanura bakerekana indero nziza kuko mu rugo atamahoro umwana nta mahoro agira. Leta mvyeyi ndayiteye akamo ko yodufasha aba bana bakarondera kazoza mu mutekano n'amahoro, bishobotse bagashiga ka koperative. Muri koperative sukurima n'ukorora gusa, hariho kwiga umwuga, hariho gucuruza, hari ibintu byinshi je mbona abana bokora. Hamwe leta mvyeyi yodufasha tugaca muri iyo koperative, kandi gatera kamo umurundi wese ari hanze arabe ku gatumba avako izi ngorane zihagarare. Nkasaba leta mvyeyi kandi n'abajejwe intwaro ku mitumba badufashe ingene abantu bariko baronona ubuzima bw'abigeme bihagarikwe kuko sabagabo babo kubera iki ivyo bintu byo bandanya. Ubu tukeneye ko tugira kampanye yo kugwanya
ibi bintu byo gutwaza inda abana bo kw'ishure nibabandanye bige nk'uko umuhungu aba ariko ariga, umugabo nawe akora iyo none umwana ahanwe, kandi itegeko ribe arera uwo mwana yogera ahanwe, nta kindi je mbona nogira kuko n'ibintu bibabaje cyane. Baba bajeje intwaro, abavyeyi hamwe n'ibibondo bari muri ico kiyago bakaba bavuye ngaho biyemeje gushira inguvu hamwe kugira babere umuco abandi mu kwiteza imbere no kuvavanura n'ico cyose coza gikwegerwa gwaruka gutwara inda batipfuje. Kabaye kandi n'akaryo ko gusangira ibifungurwa n'ibinyobwa maze ikiyago kirangira mu munezero ntangere. Tubashimiye kuba mwadukurikiranye, ntimwibagire gukunda iyi nkuru kugira ico muyivuze ko no kwisangiza abagenzi banyu. Murakoze.